itumenyesha ibyo kubabara kwa Yesu. Mugabo rero muri liturujia bama bafise ukuntu babitondeka bimeze nk'ishure, ishure ryo gusenga ridufasha gusenga, ishure ridufasha no gutera imbere mu kwemera kwacu. Nguyu mwaka bita umwaka A, umwaka wa mbere, ni umwanditsi w'inkuru nziza yitwa Matayo, niwe adushikirije inkuru nziza. Matayo. Kandi umwanditsi w'inkuru nziza wese, naho bose bavuga ibyo kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo, umwanditsi w'inkuru nziza wese arafise ibyo ashingirako, ibyo ashimangirako kurusha ubundi, akabishimangirako kugira ngo hagire icyo atwigishije nkumbura abandi batatumenyesheje. Rero muri uyu mwaka ni umwanditsi w'inkuru nziza Matayo. Mwumvise ko we atangurira iyi nkuru nziza yiwe ku buhemu bwa Yuda, ku buhemu bwa Yuda, akayihereza kwihambwa rya Yesu. Mbere bacu batubwira yuko abantu baciye bagira bati bazohava baza kumwiba, baze kubesha yuko yazutse, bakaza gusaba ngo Pilato ngo abaha abarinzi, nawe ati musanzwe muzi ingene barinda, genda mugire uko muvyiyumvira. Inkuru nziza ya Matayo yo kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo ihera ku buhemu bwa Yuda, igahereza kwihambwa rya Yesu, nuko guhazana ngo bagire abarinzi. Byose rero biri nico bigomba kutwigisha, nukugira ngo tuzirikane icyo kubabara kwa Yesu kutwigisha kuri Yesu wenyene ubwiwe. Turabe ngene Yesu yavyifashemwo, mugabo kandi turabe n'ingene abigishwa ba Yesu bavyifashemwo muri ivyo vyo kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Rero muri indwi yose, muri kakanya kuko muzoza murazirikana, muze musubiremwo ivy'inkuru nziza ya Matayo, iyihera ku buhemu bwa Yuda, igahereza inkuru nziza kwihambwa rya Yesu. Mubizirikane muti mbega Yesu tubona yavyifashemwo gute? Mubizirikane muti mbega ababigishwa ba Yesu bavyifashemwo gute? Turetse Yuda wewe mwumva yahemutse, ariko murumva na bamwe ba Petero bose bari barahiye bakarengwa ati nuko gupfira tuzogupfira bikenewe, none ngo byarabananiye no kumara gasaha ako kamwe gusa badasinziriye, baciye biryamira barasinzira. Kandi bari bavuze ngo nuko gupfira tuzogupfira, isaha imwe irabananira yo guterama ngo bapfumwe baraba Yesu igihava kimushikira. Abigishwa ba Yesu hagira ico batwigisha. Byongeye Matayo niwe wenyene atubwira ko Yuda yasavye amafaranga 30 abasaserdoti bakuru kugira ngo agurishe Yesu. Iyo detaye ako kantu mugasanga muri Matayo. Niwe kandi atwereka ko Yesu yagerageje gukebura Yuda uko yabishobora kose, akamukebura kugira ngo amwumvishe ko ikibi yagira kore ari kibi, akanamwita umugenzi kugira ngo yigarure. Mugabo ivyo vyose byabaye ivy'ubusa. Matayo ni nawe kandi atubwira idonido ko amaherezo ya Yuda yahavuye aba ayo kwimanika.
ibyo byose bigomba kutwumvisha ko iyo umuntu yamaze guterwa iteka ryo kuba hafi ya Yezu no kumugendanira nka Yuda, iyo amuteye akagere cyane cyane akurikirana inyungu zitanashemeye nka Yuda, amaherezo yiwe ntagira uko avugwa. Burya uko kwimanika kwa Yuda, ntimwumve mwo gusa gufata umugozi ukiyahura, ni nyabona ugusigara utagira iyuva n'iyuja mu buzima. Hamwe ubona ko kuri iyi si ata muntu n'umwe akigukunda, maze ubuzima bwawe bukakuyobera gushika naho nawe nyene wiyanka. Mwibaze yari yagombye ayo mafaranga, sinzi igiciro umuntu yoyagereranya ko mu marundi y'ubu, ariko ngira ngo yari amafaranga ngira ngo afadika. None bayamuhaye, ariko naho bayamuhaye aho kugira ngo amugirire akamaro, arabuze akamaro yomugirira. Agombye no kuja kuyasubiza, none barayanse. Ngo agiye no kuyaterera mu gisengero, none mu gisengero bagize bati pu, murakura ibyo bintu by'amaraso ntitubyakiriye. Kubura iyuva n'iyuja kuko wahemutse, kuko wikuye ku Mana, kuko wahemukiye umugenzi. Iryo jambo rirahambaye cyane. Urahava wewe nyene ukiyanka. Burya ukwiyahura nuko uba wamaze kubona yuko ku isi yose usigaye uri wenyene, uri karadoga, nta n'umwe akigukunda, none nawe uriyanse. Nico gituma wiyahura, wibaza ngo ugiye kwigirira neza, mugabo ugasanga wigiriye nabi. Bantu mwemera Imana hanyuma mukayitera akagere canke mukayihakana, mugatera akagere ekleziya y'Imana, mutigaruye hakiri kare, murahakwa kuzoheza ubuzima bwanyu nka Yuda. Ntimukabuheze nka Yuda mufise abahanuzi, nimwigarure musubire ku Mana. Imana yo ni munyakigongwe, ntizobateragiranwa ngo kuraho. Imana n'umuvyeyi irabakira mwese, ntihagire uwihebura. Naho yoba yaragiye kure y'Imana akayitera akagere, nyabuna nagaruke. Imana iramwiteze, yarinze yemera no kudupfira, ntiyoreka kwakira uwigaruye. Ikindi Matayo agomba kuduhako inyigisho n'uru rubanza rwa Pilato. Wumvirije neza, harimo ibintu uyu mwanditsi asa n'uwisangije. Matayo aratwereka neza ubwa mbere ko n'umugore wa Pilato yari yabonye neza mu ndoto ko Yezu ari intungane, ngo yamutumye ko intumwa ati yamara uwo muntu ntihagire ico mumugirira, jewe nabonye mu ndoto ko uyu muntu ari intungane. Iryo jambo rirakomeye. Umupfasoni arinze yitora, iyo ari kare hariya akagira ati umushinga ntahe wanje havagwa mu rudubi, akamutuma kw'intumwa. Iryo jambo riba rikomeye cyane. Matayo aratubwira kandi ubwa kabiri ko na Pilato wenyene ubwiwe yabona ko Yezu ari intungane. Pilato we ntiyabivuze gusa mu majambo, ngo yaranakaravye kugira ngo arabe yuko yovyikurako. Bantu mugomba gufata dushe mwibaza yuko muciye mwikura kw'inabi mwakoze. Dushe ntizobaheza akabi mwakoze. Pilato yarakaravye aya mazi yo ku mugezi, mugabo ikibi yaragikoze kandi kiramwagira.
Pilato nawe yari yabonye yuko ari intungane. Matayo aca yerekana ubwa gatatu ko isinzi ry'abantu ryo ritagomba kumva ko Yezu yoba ari intungane, ku buryo rinemanga ko amaraso y'iyo ntungane yobahama ngo n'urubyaro rwabo. Ibyo byose Matayo abivuga bishimangira kugira ngo twumve ubube gito bwa Pilato n'ububi bw'ico gicumuro c'ukwicisha Yezu, kandi babona ko ari intungane. Si ibintu bagize batabona ko Yezu ari intungane, bicishije intungane babona ko ari intungane. Nico bigomba kutubwira ububi rero bw'ikibi naha buhagaze. Gukora ikintu nkana. Yezu amaze gupfa, Matayo na Mariko baca berekana ko intwazangabo iciye yemera ko Yezu yari umwana w'Imana. Ati bwa bundi yari umwana w'Imana. Yezu agipfa, urupfu rwiwe icambere ruvyaye nuko ruvyaye umukristo. Aciye yemera, kubera urwo rupfu rwiwe aciye yemera ati bwa bundi yari intungane. Urupfu rwa Yezu ruradufasha gushikira ukwemera byari byanse ko dushikira. Iyi ntwazangabo ibwirizwa kuba yari mu bandi bose bari barakoma induru ati napfe nimuduhe umugizi wa nabi baraba yotuma. Ariko kubera urwo rupfu rwa Yezu aremeye ko yari intungane. Nukugira ngo tumenye ku rupfu rwa Yezu rwaciye ruvyara ivyamwa vy'abemera Imana. Ikindi Matayo yongeye ko ngaha nababwiye ni iki cerekeye c'abarinzi abaza gucunga imva. Yari no gushobora kutakivuga, mugabo yashimye kukivuga. Agomba yemeza iki? Agomba dushobore gutahura ivyerekeye izuka ry'umukama. Ntitugire ngo ni ivy'imbe, tumenye yuko izuka ry'umukama ari ikinyegezwa c'ibisigabwenge. Aba barinzi bose murumva bari baronse amategeko yuko barara barikanuye, kandi nta nkeka ko baraye barikanuye. Ariko Yezu yarazutse, ntibamubonye azuka. N'abagerageje kuraba ukuntu bo kwigovyora, murazi ivyo bavuze ngo yahengereye ngo dusinziriye tubona arazuka. Wewe wobona wasinziriye urashobora kubona yahengereye dusinziriye tubona arazutse? Ntushobora kubona wasinziriye, ntibikunda. Matayo aratubwira ivyo rero vyerekeye yuko hariho n'abarinzi, ngo tumenye ko Yezu naho yazutse, izuka ni ikinyegezwa c'igisigabwenge kitashobora kubonwa n'abantu. Ngira ntibanasinziriye no gusinzira, mugabo ntaco babonye. Vyongeye uruhafu basanze rugaragara. Yezu yarazutse, naho bagiye bagacunga uko bashobora kose. Yezu yarazutse, ni muzima, kandi n'abamwemera bose naho bazopfa nk'abandi bagahambwa mu cobo, bazozuka nta gisivya. Nico gituma dukengurukira Yezu kuba yaradupfiriye ngo tubone kurokoka. Iyo akaza ari umwami abohora gusa bene Israeli ubukoroni bw'abaromani barimwo, byari kuba ari bike cyane.
kuko bwamuze muravyibuka ubukoroni bwo burya bwama busubirirwa burashobora gusubirirwa n'ubundi. Urashobora kuva mu bukoroni bumwe ugasanga winjiye mu bundi. Iyo abantu badashingiye ku kuri, badashingiye ku butungane, badashingiye ku mwidegemvyo no ku rukundo, muva mu bubi bumwe mukaja mu bundi, muva mu buja bumwe mukaja mu bundi buja, kandi ubuja bwama bwihamagara, nta numwe butegekanya mugabo burihamagara. Ngira n'ivyo namwe mubona mu vy'intwaro yo ngaha kw'isi yose. Murazi wa muvuzi w'umuduri muhora mwibuka, wa muvuzi w'umuduri Manuel yari yabayeho ku bazungu. Manuel n'umuntu ava hariya muri province ya Buhumuza mw'iparuwase ndayibagiye, ariko narigeze kumubona uwo, ariko sivyo nagomba kuvuga umuduri mwese muzi. Aha nariko ndababwira nti burya abantu batagize attention, batavyitondeye, bashobora kuva mu buja bakaja mu bundi, kuko ubuja burihamagara. None ubu Manuel yavuze umuduri, mbere umenga yari yatumiwe kwa perezida, ariko si ubu yarahwereye no guhwera. Uwo Manuel ntakiriho, ariko ngo yari yatumiwe kurya nyene abantu bazi kutugenegene batumigwa ibukuru kugira ngo baze kuryosha ibiyago. Hanyuma rero avuze akantu k'umuduri nyene wiwe, akavuza ngo diririri, ngo twakize abanyamahanga ntituzokira ibinyamasunzu. Bati mbega ibyo binyamasunzu uwo Manuel avuga. Kuri uyu munsi rero, mu gukengurukira umukama wacu yemeye kudupfira ngo aducungure, muze dusaba Imana inema n'ubutwari bwo guheba ikibi, cane cane cube gito nk'ubu bwa Pilato. Yabonye ukuri ntagukurikize, akigira sindabibazwa, kumbure yiyumvira inyungu ziwe n'izabiwe gusa. Muntu wewe ufise responsabilite, haba mu gihugu canke ahandi, ukaramuka ushinze ingingo iciye kubiri n'ukuri, iciye kubiri n'ubutungane, iciye kubiri n'umwidegemvyo w'abantu, iciye kubiri n'urukundo, menya ko uriko uritera kuzoba iciro ry'umugani nk'uko kwa Pilato. Yari gushobora gukoresha ububasha bwiwe kugira ngo abe rurangiranwa mu bantu bazi gukiza intungane. Murumva ko yabaye, basigaye bamucako umugani ngo yaciye nk'ugwa Pilato. N'abatemera, kandi uretse ko uri kurikwegera, uriko urasigira umugani mubi abawe. Dusabe kandi inema yo kutaba nka Yuda yahemukiye umukama yari yabaye n'umugenzi wiwe mu kumugurisha. Burya ikibi cyo guhemukira Imana no guhemukira abagenzi, baba abo tubana, abo dukorana canke abo muri politike, n'icaha kibi cane. Uretse ko kizana ingaruka mbi cane mu kibano no mu gihugu, ukigize wenyene ubwiwe aronka amaherezo atagira uko avugwa nk'aya ya Yuda. Uko kwiyahura kuvugwa nk'uko nabibabwiye, ni kurya kwama ni ikintu kiguma kikuniga ku mutima,
kubera ikibi wakoze, ukamana ikintu kiguma kikuniga ku mutima, kuko naho ubuhemu bwawe womengo bwosa n'ubukwambitse ikirezi, ni ca kirezi kitakura ikirezareza ku mutima. Ubwa nyuma twongere kandi dusabe inema n'ingoga zo kutaba amahindagu, cane cane mu vy'ukwemera kwacu nk'iri sinzi ry'abantu. Abamwumvise bariko barakoma induru ngo napfe napfe, nibo bari babaye abambere mu gusasira Yezu izo bambaye aje nk'umwami. None ngaba babaye n'abambere mu kwikurira Yezu agashambara bagomba kwapfa. Dusabe. Yezu mukiza wacu, turagusabye ngo kubwo kubabara no gupfa kwawe, Imana idukiza akabi kose kajana abandi ku musaraba. Amen.